Iryo yarara rigizwe n'imicafu itandukanye harimo amasashe yaheze, ibisigarira vy'ifungurwa n'ibindi riri kw'ihuriro ry'ibarabara rya 14 nirija kw'isengero bita kwa Buyengero muri quartier ya Mirango ya kabiri. Uruzitiro rwari rukikuje iryo yarara rwarasenyutse ku mpande zibiri ziraba ku mabarabara arikikuje, biboneka ko vyoba vyavuye ku buremere bw'iryo yarara. Bamwe mu bakorera imirimo itandukanye hafi y'iryo yarara bavuga ko kugira ngo rigume rigwira rizanana imihinga itandukanye. Iyi micafu yatangwa ari shirahamwe ryahakorera, barakora imicafu bakaza barihisha amafaranga mw'isike tukariha, bakaza bakabuyora bucafu. Hageze igihe rero munyuma ntibabe bakigaruka kuza kubuyora, umaze kuguma ngaho rero abanyagihugu rero baci hamwe baza bamwe baza basukaho ubucafu, abandi basukaho ubucafu, bagatanga amahera y'abahungu babusuka bakongera bagasukaho uko nyene. Barabirutse kugira bareke kubusukaho ariko byananiranye. None ko musanze mudandariza ngaha ibintu by'ibifungurwa, mbega muraronka ababashorera kandi niyo micafu yegereye ngaho? Umva ko baronka gute kandi hari ubucafu hagomba hanuka, nk'imvura iguyeho haranuka ugasanga umuntu uko nyene n'uhaciye mbere hamwe akavuga ati n'ibintu kuko biri mu quartier hagati ubona bidateye isoni n'abantu bahakorera. Mbega none niki musaba bigejo kugira ngo mubandanye mworoherwa mu buzima bwanyu bwa misi yose? Twebwe twaragerageje nko tutavuze tugatuma ati nibarira ukuntu bogira ngo babikureho, ahubwo hamwe bo nyene mu shika mukababwira no kuvuga bakaza bakabikuraho kandi uko tokoroherwa. Nk'abahadandaza bamwe barateye baromuka, nk'abadandaza nk'amata barahebye kubera ubwo bucafu bamwe bucafu n'ubwabana n'amata. Imicafu nk'iyo iribonekeza kandi iruhande y'isoko ya Kotebu iri mu gisagara ca Bujumbura ahasanzwe hadandarizwa imboga.